bakunzi bacu, bakunzi ba B-Info Plus, bakunzi ba B-Info, bakunzi ba Wezo TV, kandi baramutse dabahe nikaze makino iganiro cacu cuno musi twacagenekerezo ya 16 kwezi n'ukwicumi umwaka w'ibihumbi 2025. Reka cino ngira ndamutse cyane abadukirana bose abo baherereye, yaba ari ngaha mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi, abari mu Rwanda, Congo, Tanzania, Uganda, Kenya, Mozambique, South Africa n'andi mherere muri Afrika. Tutibagiye abari Burayi, abari Amerika, abari Asia, mu mpande zine z'isi. Twongeye kuramutsa tubaha nikaze mwakino kiganiro cacu cuno musi nko bisanzwe. Twongeye kugarukana na Musesangozi Mwenza mwakunze cyane ibiganiro yagiye arakora canke ubusesangozi bwiwe no vuga ko bwimbitse buri kurundi rwego, ubusesangozi buri mu bwenge bwinshi. Kuri no mwanya turamugarukanye kugira ngo dushobore kuyaga ibigiye bitandukanye cyane, tubaza kwisunga ku bidasanzwe biriko biravugwa cyane ngaha mu gihugu cyawe ciza cyo Burundi. Kana ngo ndamuramutsa nizera nawe yuko ameze nka Musesangozi Mwenza. Reka ndakuramutse. Amahoro cyane, reka amahoro ku bakunzi ba B-Info Plus. Ndababwire niba abandanye bakwiye ku rukundo bagira subscribe cyangwa abone cyangwa sabone, abagira like na share kugira ngo bumvirize ibiganiro byacu bashishikare kuba bagenda kuko ibyo tuvuga rimwe na rimwe hari abo byigisha nubwo hari n'abandi babifata birenegwe kandi byari ngombwa ko bavyigira ko hanyuma bikabahindura bikabakura hamwe bikabashikana ahandi. Murakoze. Urakoze cyane Musesangozi Mwenza. Uno munsi nashimiye yuko tuyagana cyane ku biriko biravugwa cyane ngaha mu gihugu cyawe ciza cyo Burundi. Uno munsi hari byinshi bidasanzwe ngaha mu Burundi. Two turabona amahera mva makungu cyane amahera y'idolari ariko arakoroka ku rugero rudasanzwe, ndetse abantu benshi batari bibaza yuko biriko biragenda. Mu misi heze idolari ryari mu bihumbi 700 ariko no munsi riri ku bihumbi 600 riko rirakoroka ku rugero ruteye ubwoba. Uno munsi niyo mpamvu naguhamagaye kugira ngo ushobore gusosangurira abadukurikirana sevyo kugira ngo tumenye igituma, tumenye aho biriko birava, igituma ihera mva makungu amadolari ndetse n'amaeho ariko arakoroka mu buryo buteye ubwoba. Musesangozi Mwenza. Murakoze cyane. Burya hariho amaterme abiri yo bita appreciation na depreciation. Ego. No kuvuga ikikiro kiraba ni cyo kuvuga amafaranga y'uburyo amafaranga y'igihugu narahinduka. Ego. Aracari kuri yandi nyene. Uretse yuko ibyo ko zigaragaza cyo ko kwita marché noir n'ubuhinga buriko bugaragara mu bijanye no kurwanya marché noir y'amadolari. Naho ubundi bwo idolari ry'u Burundi nako idolari y'abanyamerika riko ravunjwa 2998 n'ibiciro 91. Ego. Niyo mafaranga iriko muri BRB. Ico ni igiciro ca leta. Cyangwa kuri ronda muri BRB ane mafaranga ririko ntarashika ni 3000, urumva ko 3000 bidakwiye. Ego. Ibi ni ibiharuro bitangwa na internet. Rero kandi urazi yuko abantu bakorera kuri internet kenshi. Rero no kuvuga ibijanye n'ingene idolari kuvuga ariko yakora kuri marché noir. Ego. Ni zimwe mu ngingo ziriko zigenda zifatwa na barongoye igihugu no munsi, aho bamaze kubona idolari ica, idolari ibigwa, idolari ijanwa, bavuga bati reka rero zino nzira dushobore kuzikuraho kugira ngo dushobore gutuma amadevize aboneka. Ni kuvuga abayarondera bakaba bake, bico bituma amadevize aboneka. Ni kuvuga hari ico bita loi de l'offre et loi de la demande. Ni kuvuga ivyo nivyo bintu bibiri abantu babahinga baca bisunga bakaraba bati bega abakenera amadolari cyane bari bande. Ego. Uno munsi ushobora gusanga abakenera idolari ari bake kuriko iyo bariko barishora barifise, gutyo bica bituma abarifise babura abakiriya bagaca bamanura. Rero nuko kurushaho kuko biragenda, si kuvuga ngo ni byo gutuma amafaranga y'u Burundi umenga ariko aragira agaciro. Oya, ubundi bw'idolari ntigeze rihinduka muri BRB gashari kuri yandi nyene. Rero kuri bino bintu bakunda kuvuga ngo ni depreciation. Depreciation siko biri, ahubwo n'ubuhinga bafashe kurwanya marché noir. Nabwo n'ubuwe ni icyo kwita gutahura abantu bakeneye amadolari mbega ni bande, abo batuma duga ni bande. Bayajanye ko umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi
yaratangaje arerekana ingufu ariko barakoresha kugira ngo bashobore gutuma idolari rironderwa na baki neza bakurikiranye ubushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi baratevye barabwiye Alo musesanguzi mwenza hano mu Burundi kuvuga na marundi azokora yazobayikoza amadolari rero barabigenza gute nkuko umushikiranganje yabivuze bahora bagenda bagafata amafaranga babahaye yo kugura ibikoresho bagaca bagenda kurondera idolari kuri marché noir kuvuga baca bagenda bakarihiganirwa ari benshi bagajana amafaranga menshi y'amarundi bagiye kurondera idolari bagaca basanga hariyo makeya bagaca bafata yandi makeya rariyo kubera baba bari benshi baba basigiye amasoko ya leta kuko usanga bariko baraniganira ayo madolari kandi atabari menshi mu gihe muri leta canke muri berube bataba bashoboye kuyaronka uno musi rero uzogenda kugura ibintu hanze azoba yerekanye yuko hano mu gihugu cy'u Burundi ivyo bintu bidashobora kuboneka yanatanze akarorero ati nk'intebe zikorerwa hano mu Burundi mbega ni gute umuntu yo kwigaragenda kugura intebe mu Bushinwa kandi hari izikorerwa hano mu Burundi mu Burundi n'abasaramara b'abarundi tuzicarako hanyuma urubanza rugakomeza hako twebwe turafata idolari tukagenda tuzijanayo yatanze akarorero ku ntebe urumva rero baramenye ingene amadolari agenda hari n'ibindi bateze baravuga wibuke umukuru w'igihugu yaravuze ati turabaha amadolari tukayarungika mu yindi banke iri hanze hano ugiye kuri byashara bagaca bagenda bakayarukira hariya bakayagarukana kuri marché noir aho bose urumva yuko bari bagiye barabona iminyuro ingene amadolari agenda ingene babikora ikindi naco ni ukumenyesha yuko ushobora gusanga hari abantu bikomeje mu mabanki ugasanga niyo bakora urugandazwa ivyo byose bishobora kuba bihari rero ibyo bamaze kuba bari babigwanya abakenera idolari baca baba bake n'abaritwara bagaca baba bake kuko urumva ko haba habaye ibikorwa byinshi biba biriko biratuma mu by'ukuri bagwanya marché noir na cyane cyane kugabanya baja kurondera idolari kuri marché noir kugabanya rero bajayo banini banini batsindira amasoko ya leta kuko abo nibo bajayo rero bo bagabanije bakabaha nk'ayo mategeko yuko kuko iyo ordonnance yaramaze gusohoka nuko tutarayibona neza ngo tumenye nimero z'iyo ordonnance ministérielle wacha tuyivuga ariko umushikiranganje wa mbere yaramaze kuvuga yuko iyo ordonnance yasohotse yuko ata muntu numwe yemerewe kugura ibintu bishobora kuba tuboneka hano mu Burundi agende kugura hanze akaca bigura hanze imeza arana ko abarundi barakora neza imeza gusura idolari ukagenda kugura imeza mu Bushinwa numva ko uri kuronona amahera y'igihugu hari n'ikindi kintu yavuze n'ibyo kuranyumva ndakumva yaravuze ikindi kijanye n'ingene ahwanye n'amakamyo aya makamyo bavuye hanze cyo gati $10 zagiye mu by'ukuri amadolari agenda hanze ari menshi cyane bigatuma haca habura ya bitoro ya miti reka n'ibindi byankenerwa bikenera amadolari urumva rero baca bavuga bati twabuze uko tugira twabuze ibishobora gusubirira ivyo dukeneye niho dufata ingingo yo kugenda kubigura hanze na cyane cyane ingingo ya mbere ni y'imiti ya kabiri ni y'ibitoro ya gatatu urumva yuko ari ibindi biba bitandukanye nyene biboneka yuko igihugu gikeneye sinzi kweza ngaho ko manda gerageza gutuma utabura igituma amadolari kagenda manuka kuri marché noir pana ku gihugu muri marché noir urakoze cyane musanguzi mwenza kuri iyo siguro uduhaye ariko hari benshi bariko baribaza yuko idolari ryo bariko kumbure kubera ko byamenyekanye ko Burundi bwa bwashoye ubutare butari buke hanze bigatuma ba bantu bastoka amadolari cyangwa amahera mvama kungo bayabitse mu mazu yabo bagira ubwoba bagaca bayagarukana kuyavunjisha kumbure ubundi nibwamara kuzana amadolari cyangwa amadovize yakuye mu butare akaba menshi mu gihugu ntibazorangire basanga barayahombye kayo mahera yabo bigatuma uno musekera garuka cyane kugira ngo bashobore kuyabika mu marundi ivyo byo rabivuga ko ikibona musanguzi mwenzi ivyo navyo hari cyo ndabivuga ko hari cyo dollarisation kuvuga dollarisation ni mu gihe ama institution
ashobora kugenda kubika ayo madolari canke ayo madolari mu mihira bivanye n'ingene ariko hari icyo bita depreciation y'amafaranga y'amarundi canke monnaie locale mu Faransa. Rero no kuvuga baca bafata ayo mafaranga bakagenda kuyabika. Rero ngibi uri kuragenda uvuga iyo bigaragaye yuko arandi agira yinjire baca bavuga bati kaco cyasubiza ku isoko, tumaze kuyasubiza ku isoko bice bituma aboneka ari menshi, ariko gusa baba bariko barihenda cyane kuko uvuze ngo nabari bayanyegeje nta bimenyetso by'uko baba bayanyegeje byoshobora kuba bihari, uretse ikigaragara neza yuko ari zino ngingo bariko barafata, kuko nakubwiye abatsindira amasoko ya leta bari abantu bakoresha amadolari menshi, nayo bisanzwe abana bene igihugu bagenda kuyagura bisanzwe, no kugira yuko abo bene igihugu byo baba bakeneye kuyakoresha abandanya babikora ukuri kwabo. No kwibutsa yuko abene igihugu baba privé canke bakora ibikorwa byabo idolari naho ryo bari rikora yangana gute bararikora bivanye n'ibikorwa ariko barakora, kuko sibo bahomba umukiriya abaje gusoma niwe acariha kuko abazi ingene yaranguye. Rero no kuvuga ukuntu idolari ko rigenda ryigaragaza ntibiriko birahura na buno butare babitenguye buca oya idolari kuba ari idolari kuko ibyo ugura ntibihinduka, kuyabika mu marundi naho kugira ngo babike amarundi menshi kuko baba bariko bagira ibyo bita dedolarisation, no kugira yuko naho baba bariko bihenda kuko kongera kuyabika narijya amabanki kumasemerera yuko bisabwa ko amafaranga kuma abitswe muri banki, ucumva ko nabo baca bavuga bati ni byiza ko umuntu yobika idolari aho ugenda hariho hose ushobora kurikoresha. Kuyabika mu marundi na cyane cyane muri no bihe babona yuko amahera kumaduga amanuka muri make, urumva yuko batobikora ahubwo bafise iryo dolari avuga ati reka ndaribike ndarigumanye kuko ushobora kuja hanze ca kintu kumwe cagugwa nyerekana yuko kujya nyene. Ariko ico no kubwira irigabanuka rirahagaze ku bijanye n'ingingo leta ihari no munsi irafata, aho batavuga ngo uko bashuye ubutare, ariko nibi by'ubutare tubishira mu byo mu ngingo leta irafata no munsi uriko yari ihari, sinzi guzi cyo kucumba ndacumba cyane yari ihari niyiri uno munsi na mareta abiri adasa. Rero amaze kuba amareta abiri adasa, buri ngingo yose buri leta yose tugenda tuyirabira ku ngingo yagiye irafata, tukaraba duti mbega ku ngingo leta ya Nestori canke leta ya Ndirakobuca bafashe ingingo tubona igirorohereza bene igihugu canke iragira akarusho n'iyi. Rero no kumenyesha yuko ataci imisi myinshi umushikiranganje wa mbere agiye yerekana ingingo zimwe zikwiye gufatwa, nk'akarorero umuntu ashobora kugura guhabwa isoko y'imiliyoni nka 10, ayo mafaranga yose agaca agenda kuyaronda kuri marché noir. None wumva uwo kumudugiriza ko byumvikana? None nimba uwo muntu w'imiliyoni 10 atagihawe iryo soko ry'imiliyoni 10 bagasigara mu hangi umiliyoni umwe, umva agiye kugura, hari abantu benshi baba bakeneye amadolari baba bahari. No kuvuga rero bano bantu bagira bahabwa isoko na leta bari mu batuma idolari kuri marché noir iduga. Rero uno munsi urumva byamaze kugabanuka, kugira ngo ugende kugura ikintu hanze uri umuntu watsindiye isoko ya leta, nuko mu Burundi atakizoba isubirira ico wogenda kugura mu Bushinwa kiri mu Burundi. Urazi ko nakugiye akaroro k'intebe neza muri arakana gateme tekinike nimba ndakibuka neza bitwa cyo bita produit substitutif, menga uko nyene niba niheze ni kuvuga produit substitutif ni kidandazo canke ni igikoresho gishobora gusubirirwa canke bahagisubiriza n'ikindi. Ziko ako kantu gatahuye ndagatahura cyane kabisa, muri komante badukosora nimba ari uko nyene naho ni sawa. Rero no kuvuga ako kantu iyo kahari, no kuvuga iyo hari ikintu ushobora kugenda kugura hanze nangaha mu Burundi cyo ushobora kuboneka bacavuga ati koresha ikinyere cya mu Burundi, urumva yuko hatagumakora ya marundi. Rero muri cagihe wa muntu atabaye kigiye kuri marché noir kugura ngo kurondera idolari hama gaca agenda kugura hanze
ca kintu urumva yuko baba bariko baragabanya abakenera amadolari ku isoko. Ikindi kintu cyo twoshirako rwo kuvuga nyuma kuba hariko haboneka ubutare bwo bushorwa leta ikabafasha iyo ngingo y'uko ubutare bwo bushorwa wibuke na nyiri cyubahiro yarahahagaze atanga intumbero ya nyayo n'amajambo yashikirije aravuga yuko rero bigira bikorwe ku mugaragaro byo gushora ubutare abenegihugu canke abarundi bamenye yitunga ryabo riko riraja nico riko rirakora urazi ko yabishikirije. Rero ayo madolari ashobora kuboneka ashobora kuza akagira icyo asahiriza mu gihugu cy'u Burundi cyane cyane ko yo ari zaboneka akaboneka ku bwinshi itoro kikaboneka byo bituma n'ibintu bica bizimbuka mbere n'ubonekaho n'akajya guca mvuga ni ibintu bizimvye kubera igitoro naco gitaraboneka ku bwinshi kugira ngo abiyunguruza boroherwe n'abunguruza ibintu n'abantu bashobore kuronka igitoro. Hanyuma ikindi naco gica gituma amapiese de rechange azimbuka cyane cyane ko usanga nk'amapine acazimba bivanye n'abagenda kuyarangura. Urazi ko bagenda kugura dolari kuri marché noire bara abantu bikorera ivyabo bamwe bamwe ariho bayakunda. Tumenya yuko rero uko yaranguye ipiese uko yaranguye igikoresho gisubirira kimaze gusaza niko nawe acagerageza kuraba ingene adandaza amahera ari hejuru kugira ngo akureka akanyungu hamagaruka rero umutahe wiwe. Rero ibyo biri mu bituma ibeyi canke ubuguzi buriko buguma hahandi butamanuka na cane cane ko igitoro kitaraboneka. Kuba rero izo dolari zoboneka nk'uko buriko bigaragaza hanyuma igitoro kikaboneka ibintu bizoca bihinduka neza bikaja ku murongo. Muri make sinzi ko nshoboye kwishura ku kibazo. Urakoze cyane. Ntahure neza ko ayo babitse ziriko aratuma amafaranga amanuka ahubwo n'ingingo zimwe ziriko zirafatwa nk'akarorero. Ubu no munsi mu Burundi mu mico itandukanye bariguye ibigori byinshi. Ubu yakagafu bita kawunga ntibakigenda kugura kamwe ko mu Bugande ngamagande cyangwa ngo muri Tanzania amadolari ngabari yakora Burundi barakora kawunga kandi simenda bagira noze promotion simenda bagira publicité nako tumenya neza yuko hano mu Burundi kawunga barayikora kandi nziza cyane. None wumva ayo madolari azokigiye kurangura kawunga hanze wapi kabisa azoguma ngaha mu Burundi nyene. Rero cyahura kakana kubwira produit substitutif ko zamaze kuboneka zisubirira ibintu bishobora kugira substitution mu bijanye bihari urabona nka mu Burundi ako kawunga kamaze gusubirira akava mu Bugande. Rero ucumva ko amaze gutegura iyindi ntambwe. Rero ibigori birahari kandi kuvuga Barundi baca bafungura ico bita locale kuvuga produit locale byahanye ni wacu twikoreye hanye ni wacu urumva ko haba hari ikindi kintu cyahindutse kandi kuru kinini. Musaza ngo zimuhenza urakoze cyane. Ikindi ngoma nongereko no kumenyesha yuko ubu bariko bagerageza gukora n'ibifungurwa by'inka by'inkoko eka ifungwa bitandukanye byo kugaburira amatungano canke ibikoko bitunzwe hano mu Burundi. Navyo byahora bitwara andi madolari nyene kandi kuko ifungurwa z'ibitungwa zimwe zarazigurirwa hanze kuko hari ibintu vya hano mu Burundi bariko bihingurira bituma bataja hanze. Sinzi rero ko shoboye gutuma utahura. Urakoze cyane Musasango zimuhenza tuvuze ibintu byinshi cyane ndetse wanagerageje kutubwira ibijanye n'ikoroka ry'amafaranga mva makungu ariko nikiye kintu twokwitega inyuma y'iri koroka novuga ko ku rugero rudasanzwe ku muvuduko udasanzwe waya mafaranga mva makungu ni yihe mpinduka tugiye kubona haba mu buzima bwa misi yose bw'abantu nko wari bivuze mu byo kwiyunguruza. Ikindi kintu abantu bazohungukira niki muri make ico twose twitega ko ibintu bizimbuka ariko nakubwiye ibintu bizomanza bifata kanya kuko uje yaramwe bizimvye ntacakorora kuko byinshi tubirangura ngaha mu gihugu byo turangura hanze aramanza agasohora ya stock hari byo abize icyo bita gestion de stock hari byo bita FIFO na LIFO abaca babyumva mugabo ku batabizi noca ku masonga
no kuvuga ibyo bazanye bizimvye ndavyibuka bigenda vyibuka hanyuma ibizimbutse bibe birarindira kurindira yuko ivyo bari bazanye bizimvye bivaho ego cyo kwitega rero ku kwezi kurashobora guhera bakiriko barazimba bene gihugu na cyane cyane nakubwiye ko igitoro kitaraboneka ahubwo muri buno gutari twitegeko dushobora kuronka ibitoro twose ibitoro no kuvuga deplacement ikoroha idolari gaca rigabanuka kuri marché noir rikazibuka abarirondera ntibabe benshi ndakumenyesha yuko cyo abene gihugu baca bitega yuko ifaranga ry'u Burundi naryo rica ryongera kwihagararako mu bijanye no kwisoko kuvuga bicumi ibintu byinshi kubera bizoba byunguruzwe ku mahera make kandi kubera ko bizoba byaranguwe no ku mahera make mu bijanye no kuvunja icyo bita megavuga marché d'échange zoba itari hejuru cyane zoba iri hasi hanyuma hano barashobora guca baraba mbega ni gute bagira stabilité monétaire bagatuma amafaranga aguma hamwe na hamwe aca bakunyiganga ukuntu hazoba ariko haboneka ibintu bishobora gushora hanze bikwiriye na cyane cyane ko bavuga gutera ibiterwa njabukamazi na rijya tubona n'ivoka ryamaze kuba bimwe mu biterwa njabukamazi bariko bitukira gutera mu gihugu cy'u Burundi hari nabo bamaze kwitera byinshi cyane gose ico urumva abafise amavoka bo batanga baratingera ariko babigenza hanyuma hari n'intara mbere zimwe amafaranga y'amavoka yarembeje aho usanga ikiro kigura 1600 ikiro kimwe ugasanga n'utuvoka dutatu cyane gose 1600 rero no kuvuga agahawa zahabu buno butare bino bintu bariko bashora hanze nashobora kuzotuma mu minsi iri imbere gica kiboneka twaravuze dushora hanze na cyane cyane ko tubona isoko rikigenda ironderwa hirya no hino mu makungu kugira ngo n'ubundi ibyo bishobore kugaragara neza ko hari cyahindutse rero ikindi kintu kizohinduka mu bene gihugu imibereho myiza duca yiyongera kuko uzokorera 5,000 azomenya kasuma akagaburira abana ku munsi uno munsi 5 bapfa gusuma iburi wakoresha 10 kugira ngo ushobore gutuma no kuvuga ifaranga ry'u Burundi cyane naryo ryongera kwihagararako muri isanzwe rifite agaciro mugari cyo rigira ikintu bita kwihagararako naryo bigire cyo gigeranya ko kuko niba bandanya bashora ubutare bidaciye mu kinywabi bizotuma amafaranga y'u Burundi ihera rimwe ry'idolari bizoshobora kuvunjwa amahera 1,500 cyangwa abe n'ijana kubera iki atuma no gushika n'ijana bivanye n'ingene barikora bigize byose biva mu kuntu igihugu bariko barabibona ingene byogenda kugira ngo ifaranga ry'igihugu rishobore kuma gihagazeko murakoze yo mwana musesanguzi muwenza tuvuganye byinshi ndanashimye cyane ndanakengurutse ku muco mwiza uduhaye ndetse n'abadukurikirana reka ndangize ndagushimira cyane nizera yuko abo twabwiye abumva kandi bashoboye kumva mu byinshi urakoze cyane hanyuma natwe twamatuhari kugira ngo habaye bishasha mushobora kutubaza kuko ari igihe musanga natwe twamaze kubimenya hanyuma dushobore kugira icyo dushikiriza kandi murakoze cyane no kureka cyishimira cyane abantu bose twabanye mu kino kiganiro nizera yuko umusanguzi muwenza yashoboye kubatahuza byinshi ku bijanye n'ikoroka ry'agaciro ry'amafaranga mva makungu ndavuga cyane amadollar ndetse n'ama-euro ubone ko biko birakoroka cyane ku rwego ruteye ubwo kumbure ubuzima bugiye kuyongera kuba bwiza mu bene igihugu b'abarundi ndetse ubuzimbuke kwiyunguruza byorohe n'ibindi byinshi kandi ndabakengurukire nizera yuko tuzongera guhura mu bindi biganiro byacu bye bye.